Sani ni mtoyi wa none urazi guharura Yego nyine ko harunda harura mu Gifaransa twumva mu Cyongereza Nyarusa gusa tuzoduha amata arakama mama gafatinyana imisi iheze tukaronka amata hajya nibiza navyo bazi Igozen TV. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 niho haza kuvuka umwana w'umukobwa yitwa Kimana Darlene, akaba yavukiye mu gisagara ca Gitega muri quartier Nyamugari aho benshi bita mu Giswahili. Mutabazi Daniel hamwe na Ntirampeba Eveline baje kwishimira ivuka ry'umwana wabo w'umukobwa ariwe Darlene Akimana. Niho Darlene Akimana yafatwa n'ingwara imufatiye mu mutwe, kumbure umutwe wiwe utangura kujamwo amazi. Aho yari yiga mu mwaka wa 3 aho yatangura gufatwa n'iyo ngwara. Uko bwaca niko ingwara yatera iduga kuko imbere yaho papa wiwe yahavuye yitaba Imana asigarana umuvyeyi umwe ariwe Ntirampeba Eveline. Bivanye kumbure n'ubukene uwo muvyeyi yarafise yarabuze ukuntu kumbure akurikirana uwo mukobwa wiwe, bituma iyo ngwara itera iduga uko akura umutwe niko watera uba munini. Ndetse uko imisi yagenda niko yatera afatwa n'ingwara imufatiye mu maguru, biza kurangira Akimana Eveline kumbure bidakunda ko ava hasi. Yaramaze igihe kitari gito kumbure uwo mwana yugaraniwe mu nzu kuko mama wiwe yaja guhangayika arondera ico abana bafungura adafise uwumusigarana. Nuko bitewe nuko Eveline yabona umuco gake kumbure aza gufatwa n'iyindi ngwara yamufatiye mu maso imutera uruhumyi. Ubu tuvugana Akimana Eveline akaba ari umuntu kumbure aguma ahari aryamye, kumbure umwanda mukuru canke muto akawugirira aho nyene mu gihe aba adafise uwumukurikirana hafi. Nuko nkatwe nka Igozen TV twatewe n'ikigongwe kumbure n'ubuzima uwo mwana Akimana Eveline, aho ubu asanzwe akwije imyaka 22 kumbure atava ahari. Bica bituma kumbure dufata urugendo rugana muri quartier Karera kuja kwirabira aho uwo muryango kumbure uwo mama yasavye indaro kugira ngo ashobore kurera abana biwe. Natwe nka Igozen TV twaje gutegwa n'ikigongwe kumbure n'ubuzima uwo mwana asanzwe abayemwo, bica bituma kumbure dufata urugendo kuja kuraba kumbure uko asanzwe abayeho. Nuko naho urugendo rutatworohereje kubera akavura kari kenshi, ariko twarigoye turahashika nkuko mubibona. Icatunezereje nuko twasanze hari abana bakuranye, abana biganye baje kumuraba kumbure, bigatuma Akimana Darlene yishima kumbure kubona abana bakuranye baje kumuremesha. Sani ni mtoyi wa none urazi guharura Yego nyine ko harura mu Gifaransa twumva mu Cyongereza Nyarusa gusa tuzoduha amata arakama mama gafatinyana imisi iheze tukaronka amata hajya nibiza navyo bazi basube. Nuko imbere yaho twaraganirije n'umuvyeyi mama wa Akimana Darlene, aratubwira idonido ryo gufatwa n'izo ngwara zitandukanye zaje gutuma Akimana Darlene amugara ibihimba vyiwe kumbure, ndavuga umutwe, amaso, amaguru.
kumana nanje rero Enipro kumbure Igozen TV murabona ko twama ku kivi tuguma turi update kumbure tubashikira ahari ahaca nk'hariya kugira ngo tubazanire amakuru atagira gatosi. Mugwayi wanje kazina kiwe yitwa Kimana Darirene agiye kumenya ubumuga bwiwe afise imyaka 10 habonetse abagira neza bandungika Bujumbura umudokiteri ndamujanye ko nja gupimisha scanner bimishije scanner ndamushiriye inyishu acasanga amazi mu mutwe yaramaze kugira konona ntuzenya bijanye no mu bwonko. Ico gihe yarafise imyaka ingahe? Ico gihe yarafise imyaka 10 kuko nuko yiga yariga mu nyuma acara biheba kubera kugwara abihevye rero njanye Bujumbura ndabona ubumuga bw'umwana arumva ko atari gushobora kugira kubivura basi rero nca ndazana mu nyuma zaho rero niho yaciye agwara gose araremba haciye igihe byaragabanutse umwanya mutoya mu nyuma bica byaje bizananye n'ingata n'imigozi niko no bivuga yafashwe akunda kugwa hasi aguye hasi nkaheza nkatora nkajana mu nzu mu nyuma ndamujana kwa muganga baramuhereza imiti y'intandara ariko mu nyuma byabandanije byanka gose amaze imyaka 3 ari mu nzu ntiyicara tamuvye ntiyicara maguru ntagororoka urumva nyene nuwo ngaho arabuze uburyo bwo kuja kwa muganga. Muravuze ko haheze imyaka kumbure itari mike mugiye kumupimisha i Bujumbura musanga afise ikibazo cyo kugira amazi mu mutwe mbega ubu naho iyo bamaze imyaka ingana gute kumbure agwaye ngwa bafise imyaka 22 akaba amaze imyaka ingana adasohoka amaze imyaka 3 n'ukwezi kumwe ataja hanze no hanze nahajaho uko urabona sinomwitererana nduwomwe kugira ngo ndamujane hanze. Mbega izo ntandara zo mwavuze ko yaragwaye zoba zarakize canke nazo nyene acazigwa? Intandara zisa nizagabanutse buhoro buhoro ariko kugira vyuke yicare canke yegamire oya n'amaguru ntagororoka. Ukuvuka kwiwe yavutse gute? Kuvuka kwiwe yavutse ari umwana mwiza ari umwana kwijije ibisabwa n'amategeko n'ukuri na generirata ko navyaga kobwa keza kuko Imana yampaye mukobwa umwe ubahungu 3 nabona ko mbyaye umwana mwiza nyene najana no kwa muganga bakabona mengo nta kibazo yarafise kuko yari umwana aciye ubwenge agiye kumenya ubumuga bwiwe mu myaka 10 none agiye kumenya ubumuga bwiwe no kuvuga kuva akivuka kugera agire imyaka 10 yari umwana ameze nk'abandi no kwiga yariga. Acitangura kugira ikibazo kumbure cayo mazi yaje mu mutwe. Yatangura kugira ikibazo cayo mazi yaje mu mutwe mu nyuma maze kuja kuvuza rero kuko yarafatwa akagwa hasi akajugumira ukabona umwana ariko arajugumira mu nyuma ndagenda ndavuza ariko biranka yama kuri paracetamol za misi yose mu nyuma umuganga aratinda aranyandikira ati burya rero umwana ntitwoguma tumuhereza ibi binini nivyo mubera vyiza baca barandungika candungika Bujumbura andungitse Bujumbura naciye mbona rero ubumuga bw'uwo mwana. Turetse kumbure ico kibazo afise mu mutwe kumbure cyo kuba afise amazi mu mutwe mbega Darlene yaba afise ubwenge bukwiye? Darlene hari gihe ubona yuko byase n'igihe ubona yuko muri ko murayaga urumva yuko afise ubwenge bukwiye. Uwo warakumenya? Yaramenye. Abandi bana kumbure bakuranye ababonye arashobora kubibuka? Abandi bana arashobora kubibuka hari n'igihe baza ugasanga mu mutwe byaparanganye ntagire uwo yibuka. Arafunguraho? Arafungura buhoro buhoro. No kuvuga ubu ikintu nyamukuru kumbure Igozen TV twacatumye tuza ngaha dushaka kumenya neza na neza mwebwe nk'abavye ba Darlene ico musaba kuko iki ni kiganiro kumbure kizorabwa n'umuntu wari wese kumbure n'umuntu afise ico yofasha uwo muryango mwebwe kumbure nk'abavyeyi abo uwo mwana musabiki cyane cyane. Jensa bareta ko yogira ico yomfasha kuko umwana si umwana no w'igihugu ko je ndumupfakazi ukubona ndahanyene mu nzu abana afise ni batoya kundi umumama w'abana 4 nahambaye si wanje naho nasavye indaro
nasaba ko leta yogira ico yomfasha nkasubiza kwa muganga imbare gusubiza muri scanner nkaja kuraba aho bigerereye kuko amaguru nakigororoka ntamwicaritse ntashobora kwicara ngira ngo no mu giti cy'umugongo barononekaye ntawo bizi kugiha amaze n'ikininiya mu gitanda nasaba n'ukuri umugera neza wese yonyumva ko yogira ico amfashije. Turetse kumbure ubwo buvyimbe bw'umutwe bihora bishika akarira canke mukabona neza na neza hababara. Urumva muri ico gitanda ntiyigera kugira ngo mbabaraha jewe ntibwirije kuja kumuhindukiza nambwira ngo mbabaraha canke yiyononye kuko byose bigirira mu gitanda nakubwira ati niyononye umva wewe ni umotego ukaheza kaja kumukura ngira ngo bimuteye birasanga bimutera isoni kuvuga ati niyononye. Iyo hageze kwashaka umwanda muto canke umwanda mukuru ntabwo abibabwira byose abigirira aho nyene. Uko bakunzi ba Egozen TV kumbure umumama turi kumwe arashobora gutanga kanimero ka EcoCash canke ka Remicash kugira ngo wowe aho uri hose kumbure ushobore gutanga ubufasha kumbure urashobora kuba uri mu diaspora kumbure wo hanze ukavuga ati nanje kumbure ndashaka kuganiriza uwo mumama ndabe ukuntu no mufasha kubera ko EcoCash canke Remicash iyo ndi bidakunda ingene no rungikira ubufasha uwo muvyeyi kumbure muvyeyi akanimero ka EcoCash mbena 7 9 5 5 4 3 6 ubusa. Iyi niyo nimero kumbure ya EcoCash bashobora kugufashiriza. Ego ni nimero ya EcoCash. Nuko kumbure wowe uri mu gihugu kibanye canke hanze y'igihugu ushobora guca no kuri nimero nyene kumbure ugashobora kuganiriza uwo muryango arico ubufasha ukagira uci ico ubufashije. Ni guteranya amajana 257 79 55 43 60 plus 257 79 554 360 hama ugashobora kugira ico ufashije uwo muryango. Egozen TV.